ngo iyo umaze imyaka 3 mw'ishengero arakubaza ati mbega ngaha uri kuhakora iki? Uri kuhakora iki? Haguruka. Ati haguruka ugende kwigisha, ugende kuzana abantu kuri Kristo. Ariko uyu munsi bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana ngo himbaza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza ubugingo bwanje. Nje nifatanya n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugutazira no kukwikubita imbere bavuga ngo urera urera. Nabera mw'isi ntiduhengeshanya mwami Imana kugushima no kukuririmbira no kugutazira, ndetse n'ivyaremwe byose mw'isi navyo nyene biragushima kuko inyoni ziraririmba zivuga ubukuru bwawe, zivuga icubahiro cawe, zivuga ukugira neza kwawe. Natwe mwami Imana nk'abana ukunda ntiduhengeshanya kubigushimira. Wagize neza papa kuduha Kristo Yesu, nawe aremera yaza kudupfira ku musaraba, adukura mu rupfu dushira mu bugingo. Uyu munsi abamwizeye nta rubanza, kandi ndamushimira ko atadusize turi imfuvyi, yadusigiye mpwemu yera. Uwo nawe ari ku gikorwa dushoboza gukora imirimo myiza guhimbara. Rero mukunzi mwiza, ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko watugiriye neza. Uyu munsi tukaba turiko turakora ivyo wadutumye gukora mu mbaraga za mpwemu yera. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo umuvyeyi iyo ageze mu gihe cyewe cyo gutaha araraga abana biwe, akababwira inyifato bakwiye kugira, akababwira ibikorwa bazokora, akababwira kimwe ku kindi. Rero na Kristo imbere yo gusubira mu ijuru nawe hari ivyo yadutumye nk'abana biwe. Kandi burya abantu b'Imana, umuntu iyo asize abana bazima baramutera iteka mu gukora ivyiza yasize ababwiye. N'abantu iyo bariko barabara bakavuga ati vy'ukuri urya muvyeyi yasize abagabo nyabagabo. Rero na Kristo uyu munsi iyo abera bariko bakora neza bituma Kristo ahabwa icubahiro. Haleluya. Nawe akanezerwa akavuga ati narasize abambasaderi b'ukuri mw'isi. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 28. Turasoma kuva ku murongo wa 16 dushikane ku murongo wa 29. Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose. Maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera. Mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Yesu murumva ingene yasize araze abigishwa biwe, kandi mvuga abigishwa biwe nawe wumve kuri umwigishwa biwe nawe uyu munsi. Haleluya. Ngo ari kumwe n'intumwa arabegeranya. Na mbere yari yanababwiye atumviriza ati, jewe igihe canje cyo gusubira kwa Data kirashitse. Ati nzopfa bampambe, nyuma y'iminsi 3 nzozuka. Ati hanyuma nsubira kwa Data. Ati kugira ngo ikinjanye sikindi nzoba ngiye kubategurira namwe ibibanza muzobamwo. Ati kuko ndifuza ko aho nzoba jewe namwe ariho muzoba. Rero ngaha ariko arabasubiramwe ababwira atumviriza rero, jewe igihe canje kirageze ko nduga. Ati rero namwe ngira ndabasigire mission, ngira ndababwira ibyo muzosigara murakora. Ati mugende muhindure
abantu bose kuba abigishwa banje. Haleluya. Ati mugende muhindura abantu bose kuba abigishwa banje. Ati mumaze kubona ko banyizeye muheze mubabatize. Mubatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Haleluya. Rero umuntu w'Imana nagira ndakubwire ngo wowe uyu munsi uri kurigisha, ukigisha idini, ukigisha ibindi bintu atari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nagira ndakubwire ngo nturi kurakora igikorwa umwami wawe yagutumye. Haleluya. Yesu yadutumye kujya guhindura abantu kuba abigishwa. Haleluya. Haleluya. Umwigishwa asa ahinduka kuba umwigisha nawe. Igihe wowe uri kurarera abana ukabona abo bana baguma ari abana, baguma ari abantu bicaye ngaho oye bakaba batafise umwete wo kuja nabo guhindura abandi, menya ngo nturi kurakora igikorwa umwami yasize gutumye. Haleluya. Haleluya. Hariho umukozi w'Imana numvise mu Buganda, numva anejereje umutima wanje ngo iyo umaze imyaka 3 mu ishengero arakubaza ati mbega ngaha uri kuhakora iki? Uri kuhakora iki? Haguruka. Ati haguruka ugende kwigisha, ugende kuzana abantu kuri Kristo. Ariko uyu munsi abana b'Imana, abakozi b'Imana tunezerwa no kubona twuzuza amashengero, tukabona intama zigandagaje ngaho oyi, intama ziguma ari imyagazi. Ariko Kristo yavuze ngo duhindura abantu bose kuba abigishwa. Umwigishwa rero mwiza nawe ahinduka umwigisha. Haleluya. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abamwizeye twahindutse kuba abami n'abaherezi. Haleluya. Twahindutse kubiki kuba abami n'abaherezi. Rero abakozi b'Imana by'ukuri barakwiye guhimiriza, bagakuza ingabire z'abana z'intama barongoye, bagakuza ingabire z'abana barongoye, z'intama barongoye, kugira ngo nabo bahinduke kuba by'ukuri abigishwa bazima. Haleluya. Bakura hama bakaja kugira iki? Kwigisha abandi. Amen. Yesu aravuga ati genda muhindure. Nico gikorwa ndabashinze, nico ndabatumye, niryo ragi ndabahaye. Genda muhindura abantu kubiki? Kuba abigishwa banje. Kandi aranabahumuriza ati kandi ntimunatinye. Haleluya. Ati ntimunatinye. Kuko murazi ko bari bafite ubwoba bw'Abayuda niki, ariko arabahumuriza. Umviriza ngo arababwira ati ngo jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Kuko Yesu amaze gucungura abantu akagenda gutanga raporo kwa se, yamuhaye ububasha bwose mu isi no mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Aravuga ati ndaguhaye ububasha bwose mu isi no mu ijuru. Atamavi yose azofukama, n'indimi zose zizokwatura kuri umwami. Niwe mwami aganje ibintu vyose. Haleluya. Kuko se byose yarabimuhaye kubw'igikorwa gikomeye yakoze. Haleluya. Yamuhaye izina rutani mazina yose, indimi zose n'amavi yose ngo afukame yamamaze ko ari we mwami umwe rudende. Haleluya. Ari hejuru y'abandi bami bose. Ngo nuko ngo nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Haleluya. Umva ikindi kintu gikomeye yavuze ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Mwigishe, ntiwigishe ko abantu bitondera amategeko y'idini, ariko ubigishe kwitondera ibyo Kristo agomba. Haleluya. Ibyo Kristo yagutumye. Ntiwigenera ibyo wigisha, ariko wigishe iby'ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Haleluya. Mwumve ndi kumwe namwe imisi yose gushika ku muhero w'isi. Rero Yesu nta muntu n'umwe arekera mu gikorwa wenyene. Amen. Nta n'umwe arekera mu gikorwa wenyene, abaguhanze ijisho uri kumwe nawe. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Mariko igice ca 16. Mariko igice ca 16 dusome kuva ku murongo wa 15 dushikane ku murongo w'18. Haravuga ngo
arababarira ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko uwutizera azotsindwa n'urubanza. Mwavyumvise? Ngo kandi ngo ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nshasha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoyi, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Amen. Urumva Yesu, urumva ko arabaha assurance, ati ubwoba mufise mu bushire. Haleluya. Ati ubwoba mufise mu bushire. Bayuda bahora babatera ubwoba, satani n'abadayimoni bahora babatera ubwoba, ati ntimugire ubwoba. Haleluya. Ati kuko ububasha bwose nabuhawe, ati ububasha bwose nabuhawe, ndi kumwe namwe mu ntambara zose muzohuriramwo mu gikorwa, ndi kumwe namwe ntimutinye. Haleluya. Umva ngo arababarira ati mugende muje mu bihugu byose mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Urumva, babwira ubutumwa bwiza. Hari aho uzoshika ugasanga ntibanavyemera, ntibanavyumva, barabigwanya, ariko Yesu araguhumurije ngo ntutinye, ndi kumwe nawe. Twabonye ko yavuze ngo ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. Haleluya. Ngo uwizera akabatizwa azokizwa. Urumva, umuntu atizeye ngo abatizwe ntashobora gukizwa. Haleluya. Murumva ko kwizera, ukizera uyo mwami hama ukemera gushitsa n'ikimenyetso. Kubatizwa no kuvuga ngo ndemeye ko Yesu yapfuye akazuka ku bwanjye, ico kimenyetso ukacemeza imbere y'abantu n'imbere y'ijuru ko uvyemera ko uwo mwami yapfuye akazuka ku bwawe, ugashitsa icageze, ugashitsa itegeko ry'Imana. Haleluya. Ngo ariko utizera ngo azotsindwa n'urubanza. Murumva ko umuntu wese atizeye uwo mwami yamaze gutsindwa n'urubanza, yamaze gutsindwa n'urubanza. Ariko uwumwizera, haleluya, yahejeje gutabagwa, yahejeje kwandikwa mu gitabo c'abizeye. Haleluya. Ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ry'Imana. Uwamwizeye ububasha bwo gusenda abadayimoni arabuhabwa. Haleluya. Murumva ko bidasaba ngo pastor gusa, bidasaba umuvuga butumwa gusa, bisaba umuntu wese yizeye uwo mwami. Rero bisigura ngo ntukwiye kwisuzugura. Haleluya. Kuko si wewe wikoresha ivyo, uri muri wewe niwe gukoresha ivyo. Wumve ko nawe hari ico ubwirizwa gukora. Umwigishwa mwiza ariga akamenya, kandi nawe akagerageza kwigisha abandi. Haleluya. Ngo biboneka bizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nshasha. Haleluya. Murumva ko uwizeye kuvuga indimi nshasha ni impano urayihabwa nawe. Haleluya. Urayihabwa. Ngo bazovuga indimi nshasha, bazofata inzoka, bazonywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoyi, bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Urumva bisigura ngo abazokugwanya uri kumwe na Yesu ari muri wewe, nta burozi bwo gufata, inzoka ntiyo gukomora ngo kwice. Mwarabonye Paulo igihe bari mu kizinga, bariko baragenda i Roma, murazi ko bagiye ku kizinga citwa Merita, ngo hanyuma agenda gusenya inkwi, ngo havamwo inzoka. Iyo nzoka igira iki? Iramukomora, kandi ngo yari inzoka mbi ifise ubumara bubi. Uwo yakomora ntiyamana n'akanya yacapfa, ariko kuko Yesu yari muri we, haleluya, ngo yakunkumuriye ya nzoka mu muriro irasha. Bisigura ngo wewe by'ukuri niwe warimitse Yesu Kristo mu bugingo bwawe, umwasi ntaca azogutwara. Haleluya. Rero Yesu yariko aramara ubwoba abantu, arababwira ati ntimutinye, ngo abarozi ntimutinye, abapfumu ntimutinye, abashaka kwica uyu mubiri ntibazobashobora, ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. Haleluya. Mu gikorwa ndi kumwe namwe, ntimutinye. Amen. Ngo wizera ngo bazofata inzoka, nibanywa ikintu ntikizobica ntaco kizobagera na gatoyi, bazorambika ibiganza ku barwayi bakire. Urumva, abamwizeye bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Murazi hariho abafise ingabire,
mwese Imana yagiye itanga isabagire, hariho abafise ingabire yo kukiza abarwayi, bo kurambika ibiganza ku barwayi. Ivyo rero niwavyizera nta kabuza nawe Imana izobigukoresha, kuko Imana ahubwo ikeneye abikoresha, ikeneye abahaguruka. Haleluya! Kuko niwo munezero wa Kristo, kwasiga abantu bazima bashobora guhagarara mu gishingo ciwe. Kwera nabivuze akiri kumwe n'abigishwa biwe, ngumva ndagiye kandi ngo ibumona ndiko ndakora. Haleluya! Murazi ko yakiza abarwayi, yasenda abadayimoni, yazura abapfuye, yagaburira abantu. Ati ibi ndiko ndakora, mweho muzobikoreshwa incuro nyinshi. Haleluya! Kuko wera afise umwanya muto, imyaka 3, ariko nkabera dufise umwanya muremure wo gukora ibikorwa vyiza Imana yadutumye. Rero umuntu w'Imana, ube samuragwa mwiza. Haleluya! Ube samuragwa mwiza, anezereza uwamutumye. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Ndagushima kandi ndaguhimbaza mwami wanje, ko watugiriye neza, ko waduhaye imbaraga, ko waduhaye ubwiza, ko waduhaye ubushobozi mwami wanje bwo gukora ibikorwa vyiza, ko wadusize mu murima wagutse urimwo ivyimbugwa vyinshi. Rero ndasengera bera bose mwami Imana ngo bareke kwisuzugura, kuko wavuze ubwawe kuri kumwe n'abakwizera bose, kandi bazokoreshwa vyinshi bisumba n'ivyo wakoze. Reka rero abana b'Imana bashira ubwoba kandi bashira amanga, bashingire nta izina ryawe mu bikorwa vyiza bakora. Ndagushimiye kandi ndakurinaje, icubahiro cose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.